Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kwashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye ububasha iyansa mu mpfunyapfunyo rwatanguye isekeza ryo gusaba ko amareta abuza abajeje umutekano kurasa mu kirere mu minsi mikuru iheza umwaka. Ugasanga nk'ubu hari umuntu ugo rusasu rukomerekeje, ugasanga hari umuntu ugo rusasu ruhitanya agapfa, kandi ntituzogende twaramenye ngo ninde yamukomerekeje canke ninde yamwishe. Uni Jean-Claude Sinzinkayo arongoye ishirahamwe MIRPD rirwanya ibigwanisho bito mu karere k'ibiyaga binini avuga igituma iryo sekeza ryatanguye. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abanyarwanda zirenga igihumbi zatahukanywe zivanwa mu kambi ya gisirikare ya Nyamunini iri muri Kivu y'Epfo ni mukanye sase muwe hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze. Impunzi z'abanyarwanda barenga igihumbi kuri wa gatandatu batahukanywe mu Rwanda bavanywe mu ikambi ya gisirikare ya Nyamunini iri muri Kivu y'Epfo muri Kongo aho bari bamaze amezi hafi abiri. Abo baje bakurikira abagera kuri 291 nabo baheruka gutahukanwa mu Rwanda kwa mbere w'inondwi turiko turasozera bavanywe muri iyo kambi nyene ya Nyamunini iri muri territoire ya Kabare. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye ivy'iryo tahuka. Temistocle amahoro. Amahoro Diane. Izo mpunzi zambukiye hehe zitahukanwa mu Rwanda? Bataha bacyurwa bambukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere, umupaka uhuza u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ndetse na Kongo ku ruhande rw'umujyi wa Bukavu. Niho bambukiye rero kuri uwo mupaka wa Rusizi ya mbere bataha. Bahashitse mu masangapi, baje mu bwahe buryo, ku mupaka vyari vyifashe gute igihe bahashika? Kuva mu masaha ya kare mu gitondo mu masaha moya nibwo abambere muri izi mpunzi batangiye kwambutswa. Bazanwaga n'amakamyo y'igisirikare cya Kongo FARDC akabageza n'ubundi ku mupaka ariko ku ruhande rwa Kongo. Aha bakaba bahasangaga imodoka nini zo mu bwoko bwa Coaster zivuye mu Rwanda zibategereje. Aho rero binjizwagamo bakabona kwambuka bajyanwa mu Rwanda. Mu gihe rero izindi mpunzi, mu gihe zino mpunzi zambukaga wabonaga ko urujya n'uruza rwahagaze nko ku ruhande rwa Kongo ho abaturage basanzwe bashakaga kwambuka bajya mu Rwanda babanje guhagarikwa amasaha make kugira ngo izi mpunzi zibone zitambuke. Hanyuma none ubu tuvugana bari hehe? Abo bambutse batwawe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri muri aka karere ka Rusizi, niho bagiye kwakirirwa bakaba ariho bari ubwo mu gihe bategereje kuba bacyurwa aho baturuka mu turere twabo baturukamo. Igihe wababona bagishika mu maso bari bameze gute? Hanyuma wabona basa nk'abahimbawe abaryohewe, ivy'amagara yabo vyo vyari zifashe gute? Icyo nabwira abakurikije ijwi rya Amerika nuko bitandukanye n'abaherukaga gucyurwa kuwa mbere w'iki cyumweru turimo. Abaje uyu munsi bari biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'abana, mu gihe abo kuwa mbere wabonaga ko ari ab'igitsina gabo. Ku bijyanye rero nuko bari bameze wabonaga ko ari abantu bananiwe urebye ku mubiri, ndetse ukabona ko ari abantu basa n'abafite impungenge, ariko ukabona ko intege zari nkeya. Abasirikare ba Kongo n'abandi bakozi bari bari aho ku mupaka nibo babafashaga mu kumanuka muri ayo makamyo, hanyuma bakaberekeza muri ayo mamodoka ya kwaseri yaturutse mu Rwanda yari abategereje. Babonaga rero ko ari abantu bananiwe bafite intege nkeya. Hari abo vyoba vyashobotse kuvugisha muri bo Gatemistoke?
Diane uretse no kubavugisha byo byonyine no gufata ifoto nk'itangazamakuru wabonaga ko ari ibintu bibujijwe, hari ikijyanye ubona ko ari igitsure gikomeye cyane, ni ibintu byakozwe mu buryo ubona ko itangazamakuru risa n'iriheze. Ku bw'ibyo rero ku mupaka ntibyadushobokeye ko tugira abo tuvugisha, biba ngombwa ko tujya ku nkambi ya Nyarushishi. Abakozi b'iyo nkambi twahasanze batubwiye ko tudashobora kwemererwa kubavugisha, ko hataragera ko bavugana n'itangazamakuru. Ubwo rero batubwiye ko abayobozi bagomba guturuka i Kigali aribo bashobora gutanga uburenganzira kugira ngo dushobore kuba twavugisha izo mpunzi. Abo bayobozi bavuye i Kigali bahavuye baza, nimba baje bakubwiye iki? Uruhande rw'ubutegetsi rw'aho bashikiye bwagutangarije iki? Kugeza ubu nakomeje kugerageza kuvugana nabo, ariko na n'ubu ntabwo birankundira, na cyane ko ku nkambi ho ntabwo byari byemewe, kuri iyo nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi ntibyari byemewe no kurenga irembo ryinjiramo ngo ube wakwinjiramo. Icyo nabashije kumenya ni uko umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yari yahageze hano ku nkambi, ariko nagerageje kumuvugisha, ngerageza no ku murongo wa telefone, ariko ambwira ko bagihuze ko ashobora kumvugisha mu nyuma. Kugeza na n'ubu rero nta muyobozi n'umwe nari nashobora kuvugana nawe ku bijyanye n'izi mpunzi zatahutse. Urakoze Themistocle Mutijima, ubandanye ukurikirana ivyo nkuru haba ejo canke kuwa mbere, ukagira gishasha umenye udutangarize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bamenye aho iyo dossier igeze. Ndabashimiye cyane Diane, kandi nshimiye n'abakurikiye Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rero mukomeje kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye ububasha iyanse mu mfunyapfunyo rwaje gusaba ko ku minsi mikuru iheza umwaka abasirikari n'abapolisi batorasa hejuru mu ntumbero yo gusozera umwaka w'2019. Niyo nkuru kenshi na kenshi kuri bonane saa sita z'ijoro mu bihugu bitandukanye inzego z'umutekano zirarasa hejuru ibisasu kuga ubuheze mwisekeza ryatangujwe n'urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha International Action Network on Small Arms iyansa mu mfunyafunyo y'icongereza, ruhamagarira amareta n'ibihugu gutegeka inzego z'umutekano kugira ku minsi mikuru iheza umwaka nka bonane izo nzego ntizizogaragaza umunezero gutyo. Jean-Claude Sinzinkayo atwara ishyirahamwe MIRPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini rikorana n'urwo runani iyansa, avuga ko uretse ko iyo ngendo yo kurasa hejuru ibangamira ubuzima bw'abasivile, ko kenshi hari n'abantu bahasiga ubuzima. Muri ako karere k'ibiyaga binini iryo sekeza ryatangurijwe i Kampala mu Buganda. Uhereye ku basirikare, abapolisi, n'abanyagihugu basanzwe, tubasaba ko bohagarika ivyo kurasa canke guturitsa ibigwanisho bavyita kwinezereza, kuko mu vy'ukuri iyo nkawe umubanda n'umuntu akabatunze iyo nkoho hama hagera ko aja kwigina uwo munsi mukuru akarasa, ntaba yakubwiye ati mpava ndasa isahiye. Hanyuma rero wewe ni ngombwa umutima urasimba, abana umutima ugasimba, kandi noneho musanzwe mubizi yuko ivyo birwanisho baba ariko bararasa vyononekara. Hanyuma kandi amasasu y'ivyigenze cyangwa ibyo twokwita balle perdue mu Gifaransa, ugasanga nk'ubu hari umuntu ugo rusasu rukomerekeje, ugasanga hari umuntu ugo rusasu ruhitanya agapfa, kandi ntituzogende twaramenye ngo ninde yamukomerekeje canke ninde yamwishe. Binezereze mu mutima, ari ufite agacupa kanwe, ari uwifuza kuja gusenga agende gusenga, ari ushaka kuganira na mugenzi we baganire na mugenzi we, atamituragaro y'ibigwanisho turiko turumva ngo bavyite ngo nukwinezereza, kuko inkoho ntigera inezereza umuntu na rimwe mu buzima. Abo bagwanya ikwirakwizwa n'ikoreshwa nabi y'ibigwanisho bicira umuriro bafise amakenga ko muri iyo minsi mikuru hashobora no kuba abagizi ba nabi bikikamukiza bagahungabanya umutekano. Uravye nkano mu karere k'ibiyaga binini hari n'abikikamukiza muri iyo minsi mikuru bakarasa abo bafitaniye ingorane bitwaje ngo bariko baracelebra, aho usanga muri iyo minsi mikuru nyene muri utu tugwi tw'abagizi ba nabi hari abafata abantu baba barategekanije kuzorasa muri iyo minsi mikuru ngo nabo bariko baragira iminsi mikuru. Muca mwumva ko ivyo bintu arakaga tawo bishigikira. Tutibagiye abanyamahanga bava
mu bihugu vya Burayi vya Amerika baba baje kuruhukira ino hama rero bakaza mu mituragaro y'inkoho ngo ni ivy'abantu bariko barigira umunezero muca mumva yuko tuba twononye umunezero wabo banyamahanga bazanye amafaranga yabo y'agaciro hama bakaza mu inkoho ziko ziravuga. Namubajije nimba hari icizere bafise kwa kamo kabo kazokwitabwa. Akamo kacu kazokumvirwa dufise ibimenyetso. Ubwa mbere ngira ngo muribuka ko mu kwezi kw'icenda twateye akama leta tuti nyabuna turasaba yuko mwogerageza mukorohereza abantu kugira ngo bamenye ko ibigwanisho bitegerezwa kuva mu bantu. Nk'ubu twaramaze kubona ko ibihugu bimwe bimwe byatanguye kwitaba ako kamo. Aha twovuga nk'u Burundi bwarashizeho ikigongwe c'amezi 3 n'ibindi bihugu turumva yuko hari ibimenyetso by'uko bariko bararondera ingene botanga ikigongwe hamwe n'ico. Rero n'ubu twizigiye yuko ubutumwa bwacu buzoshika kure hanyuma bugahindura benshi baba bakoresheje bigwanisho ndetse hakabaho n'ingingo z'amareta zidasanzwe zihagarika ivyo byo kurasa mu minsi mikuru. Nico gituma rero twibaza ko muri aka karere k'ibiyaga bigari hoho ata muntu n'umwe uhereye ku musirikare umupolisi eka n'abari mu nzego zishinzwe igendereza canke iperereza bakwiye kuzorasa muri iyi minsi mikuru. Urwo runani yansa rukorera mu bihugu 120 byo ku isi harimo ivyo muri Amerika, muri Afrika, Iburaya no muri Aziya. Rikorana n'igisata ca ONU kijejwe amahoro n'umutekano. Pierre Claver niyo nkuru kubwijwi rya Amerika. Pierre Claver niyo nkuru rakoze inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kumva kuri 3 akaburungura byacu vewa akaburungu.com. Ku munsi wa gatanu icegera c'umunyamabanga wa departement ya Amerika ajejwe umugabane wa Afrika ariwe Tibor Nagi yarabonanye na ambasaderi mushasha serukira Burundi ahi Washington DC ni Gaudence Sindayigaya mu nama yabereye mu bushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire n'ayandi makungu. Inyuma y'iyo nama mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na ambasaderi Gaudence Sindayigaya aramubwira ivyo bayatse. Nta misi myinshi iheze nshitse ngaha hanyuma rero icegera c'umusekretari d'Etat Tibor Nagi bwa mbere tubonana ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane tuvugane tumenyane mugabo murazi yuko nka kurya kwacu mu Kirundi y'umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru rero twaje turavugana rero ambaza ivyerekeye Uburundi nuko imigambi turavugana ivy'akarere ahanini rero nivyo ibikoko twavuganye. Kuri ivyo bibazo nyene vyerekeye Burundi mwavuganye ivyerekeye umutekano turazi ko mu misi heze presidence ya Amerika yongereje kiringo c'umwaka ingingo eka zijanye n'umutekano mu Burundi ingingo zo mu bihe bigoye igihugu ingingo zituma abanyamerika batizigenza mu Burundi kuri ico kibazo c'umutekano mu Burundi mwakakivuze ko imbere yuko nishobora kuri ico kibazo mbere kuko sinaco twahereye ko yatanguye gushima ahanini ingene Uburundi bwitanga kuvyerekeye umutekano w'akarere ashima avuga ati turazi yuko mukuri ibintu vyiza muri AMISOM ati kandi murakora ibintu vyiza cane kuvyerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu vyo kurwanya sida. Kuri ico rero warubajije uti vyerekeye umutekano twavuganye neza yuko kandi ndamubwira yuko Uburundi bw'uno munsi muri 2019 tuko turaheza atari Uburundi bwo muri 2015 kuko nkuko mubizi ivyo mwisi bihano canke kujya kuntu babona Uburundi kiya gihe ari navyo banditse namubwiye nti ivyo sivyo twabandanya dukorera ko kuko ibintu byahindutse ni byinshi. Icyo twacumbikanye ko mbere aranambwira ati yuko afise umugambi wo kuzotemberera muri Afrika akazoca rero aboneraho ngira ngo no gushika iwacu Burundi
akavuga ngo nawe nyene avyibonere. Tubwiye kuri ico kibazo c'umutekano mwavuze kandi ko mwavuganye n'ivyerekeye intara Uburundi mu misi heze eka nyuma yaho habereye igitero mu kwezi kwa 10 tariki 16 n'itariki 17 Uburundi bwareze u Rwanda ko abasirikare barwo bateye Burundi. Ico kibazo hari cyo mwakivuzeko? Ico kibazo ntitwari kukireka kuko yarasanzwe akizi kandi ni vyiza kugira ngo akimenye, ni vyiza kugira ngo abantu bose babimenye kuko Uburundi nkuko nawe ndemubwiye twebwe nta muntu n'umwe dushaka gusotora, ari naco gituma nk'Uburundi na twebwe nitwo kwemera abadusotora. Yavuze rero ati tumwe no misi ati ntibimeze neza, ati Uburundi, ati u Rwanda n'Uburundi, ati u Rwanda na Uganda, hanyuma niko wumva rero ntivyo bintu ariko bimeze kandi irya ntara namwe bwe murayizi icundi bwipfuza bwavuze ko bwipfuza nuko umuntu wese afise ico yofasha agifashe, ni kuko agifashe amazi atarenga inkombe. Leta y'Uburundi yaravuze neza yuko bene ijya ngendo y'ibihugu bibanyi iteza guhagarara kandi twifuza yuko yohagarara. Uyu mutegetsi yabivuze ko iki? Yavuze neza yuko ivyo yarasanzwe abizi yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterera agacumu kumwe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Mu Burundi ariko aritegurirwa amatora atekanijwe mu 2020. Amakuru atangazwa aravuga ko ubwigenge bw'abanyapolitike budashemeye. Hari abanywanyi b'umugambwe CNL bandanya gutotezwa nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Hari n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hari icuka kibi ico kibazo c'amatora atekanijwe mu 2020. Mwakivuze kwiki? Ivyo byose udondaguye wewe babibona, ari naco gituma rero naje ntaza kuvyishura kuko sivyo twavuze gusa yuko ayo matora Uburundi bwiyemeje yuko azogenda neza, akaba amatora aba ku mugaragaro, yuko abantu batari bake bemeye kuzoyajamwo kandi yuko azokugwa abantu bakabona yuko byose byagenze neza uko bari bavyiteze. Namubwiye nti twebwe murazi ko Burundi buzokora amatora bukoresheje amafaranga yabwo, tuti mugabo imfashanyo bukeneye bwerekeye ayo matora nayo kureka abarundi bakayakora bakayatunganya neza, ata muntu ariko arabavugira mu matwi cyane cyane yavuga ibitari byo. Tuti iyo niyo mfashanyo twebwe nk'Uburundi twiteze yuko ibihugu dusanzwe ducuditse bisanzwe ari bigenzi by'Uburundi niyo ngendo twiteze. Muri iki gihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye ubwigenge buke mu vyerekeye gutangaza amakuru. Hariho amenshi amakuru babiri bafunzwe, hariho nk'uko mubizi iradiyo umurongo wa FM w'iradiyo Ijwi ry'Amerika wugawe, kandi iradiyo BBC ikaba yarugawe. Ivyo bibazo mwabivuze kwiki? Ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muriko murabimbaza tweho siko tubivuga. Burundi murazi yuko ariho, murazi yuko hariho n'ikigo CNC kijwe ingene akora. Iyo rero habaye ingorane CNC rero niyiheza ikaja hamwe nayo maradiyo, wavuze BBC, wavuga VOA, La Voix d'Amérique, bene abo rero uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'u Burundi bigiye mu buryo. Ivyo nibyo
twasanze bene amaradiyo bovugana n'icyo kigo CNC kugira ngo babikure mu nzira. Icyo kintu twakivuze, hanyuma twizeye yuko ari nako bizogenda, kuko nta kundi vyogenda, kuko umuntu hagize ico mupfa ni ngombwa kugira ngo mucumvikane ko imbere yuko imigenderanire isubira kumera nk'uko yari imeze n'ubwa mbere. Umubonano mwagiranye na secrétaire d'État ajejwe intara ya Afrika Thibault Nage ni umubonano ukomeye cyane rwose, kuko hari harize igihe kirekire Uburundi butagira ambassadeur ngaha i Washington. Uwo mubonano ko bwanyu utaruherutse hagati y'umutegetsi serukira Burundi eka n'umutegetsi akomeye muri departement ya leta y'Amerika, mwebwe ku bwanyu mwabakiriye gute? Nababwiye yuko jewe atagihe kinini cari giheze ngeze ngaha, nivyo twari twashoboye kuza turabonana mu bindi bihe, ariko bwari ubwa mbere nsaba umubonano nyazina kugira ngo tubonane nk'uko tubivuga mu gifaransa de façon officielle. Rero murumva yuko ari ibintu cyiza cyane, kuko buga nta cica imigenderanire y'ibihugu canke y'abantu nk'uko utavugana, kuko iyo utavuganye n'umuntu ntuheza ngo umenye icyo yumvira, kandi nawe ntamenya icyo nawe yumvira. Ni byiza rero yuko twabonanye, kuko yambariye uko babona ibintu vyogenda, nanjye ndamubwira uko Uburundi bwibaza yuko ibintu vyogenda kandi bwipfuza ko ibintu vyogenda. Si umubonano umwe uca utuma ivyo vyose bija mu ngiro, mugabo ni intango. Wavuze yuko twatumaze igihe atamu ambassadeur ahari, uno munsi rero arahari, kandi ico gikorwa twagitanguye. Nibaza yuko ari ico tuzoguma ko gushika iyo migenderanire, nimba hari akantu katameze neza uno munsi kazohabe tuzogakure isubire kuba nk'uko yari imeze kera, kandi n'ubu si mibi cyane, kuko iyo iba yari mibi ntituba twabonanye. Gaudence Sindagaya, ambassadeur aserukira Urundi i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika, mwakoze ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Nanje ndashimiye n'abari kubatwumviriza bose. Eka nawe Frederic Nkundikije tugushimire kuri ico kiyago wagiranye na ambassadeur Gaudence Sindayigaya, niwe aserukira Uburundi aha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tubandanirize ku kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Somalia abarwanyi abantu 17 bari mu musirikare. Mu Rwanda naho ubushinjacyaha, umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Noneho tunyarukiye mu Bufaransa, umunyarwanda Eugene Shiba. Ubwisanzure bw'itangazamakuru ni ngombwa. Claude Ganza Munyamagana, Roger Urikaneza, Nairobi, Chekla Nkuru, Kigali, Assunta Kabuyi, Ijwi ry'Amerika, Vedaste Ngabo, Akabagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, Stokre Mutijima, Venuste Shimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje mwe mwese muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika, by'umwihariko inshuti z'ikiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uyu munsi turatangira uruhererekane rw'ibiganiro tuzareberamo hamwe uburyo bunyuranye ubwisanzure bw'itangazamakuru bubangamirwa, inzira zikoreshwa, uko watahura ko igikorwa runaka ari byo kigamije kabone n'ubwo byaba bidahita bigaragara uko, ndetse n'ingaruka za bene ibyo bikorwa ku itangazamakuru muri rusange. Tuziyambaza kandi abahanga mu by'amategeko no mu by'itangazamakuru badufashe gusesengura iyo migenzereze n'uburyo umunyamakuru, uyasabwa cyangwa abayumva bakwitwara mu gihe bahuye n'icyo kibazo. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma.
nongere mbaye ikaze muri iki kiganiro. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko nari mbabwiye mu kanya, reka mbanze mbagezeho inkuru z'ingenzi zavuzwe ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri iki cyumweru. Abanyamakuru bakorera muri leta ya Somaliland itemewe n'amahanga barasaba ko hakurikizwa amategeko mu gihe bakomeje guhohoterwa n'ubutegetsi bavutswe uburenganzira bwo gukora akazi kabo no kuvuga ibyo batekereza. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baremeza ko bahigwa bukware, bagafatwa, bagafungwa mu buryo budakurikije amategeko. Muri iki cyumweru turangiza, icyegeranyo cyasohowe n'ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri Somaliland kivuga ko uyu mwaka abantu 88 batawe muri yombi bazira kuvuga ibitekerezo byabo. 29 muri bo ni abanyamakuru. Muri uyu mwaka kandi hafunzwe ibitangazamakuru 4 muri icyo gihugu. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni y'Uburusiya, ko Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rivuguruye ryari risanzwe ryerekeye ifatwa ry'ibinyamakuru bimwe byo mu Burusiya nk'ibikorera akazi k'ubutasi ibihugu bikomokamo. Abaharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru bafashe iryo vugururwa nk'intambwe ikomeye mu kubuza itangazamakuru kwisanzura, dore ko iryo tegeko rivuga ko ryemerera leta kuba yafunga imbuga za internet ibyo bitangazamakuru bikoreraho igihe cyose ishakiye. Rinategeka kandi ko ibyo bitangazamakuru bigaragaza ingano n'isoko y'ingengo y'imari yabyo. Abaharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru banenze cyane iryo tegeko, bavuga ko ryinjije Uburusiya mu cyo bise ibihe by'umwijima ku byerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Dusubiye rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ni gute uburenganzira bwa muntu bwo gutanga no guhabwa amakuru bubangamirwa. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru rivuga ko uburenganzira bushobora kubangamirwa kenshi ariko bidakunze kumenyekana. Rivuga ko hari uburyo bunyuranye usanga imenyekana ry'amakuru ritambamirwa cyangwa akagirwa ibanga n'inzego zimwe na zimwe zigamije gukumira itangazwa ryayo. Ryemeza ko hari n'imigenzereze inyuranye igamije guhisura amakuru yatambutse kugira ngo yumvikane mu buryo ababigiramo uruhare bifuza. Ubwo buryo uko ari bubiri bwose bugira ingaruka ku makuru cyangwa ku munyamakuru yatangaza, kuko nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru, gutambamira umunyamakuru umwe mu kazi bihwanye no gutambamira uburenganzira bwa rubanda bwo kumenya. Inzira ya mbere rero ikoreshwa muri ubwo buryo ni ugukangisha igitangazamakuru cyangwa umunyamakuru bwe kuregwa mu rukiko. Abakoresha ubu buryo bakangisha umunyamakuru uwayatanze cyangwa igitangazamakuru cyatangaje kujyanwa mu rukiko. Hakurikijwe amategeko agenga itangazamakuru, akenshi hari n'igihe bene ibyo bikangisho nta ngingo zifatika zishingiye ku mategeko biba bifite zituma bishobora kwakirwa n'urukiko. Gusa ku rundi ruhande binabangamira ubwisanzure bwo gutangaza amakuru, kuko hari igihe igitangazamakuru cyangwa umunyamakuru ubwe nta buryo abafite bwo kwiregura mu rukiko cyangwa kugaragaza ingingo zishingiye ku mategeko zimurengera. Ibimenyetso bibanziriza ipfukirana ry'itangazamakuru rinyuze muri ubu buryo bigaragazwa hanini no kubanza kwimana amakuru, gukangisha ko hatangwa ibirego byo gusebanya no kwivanga mu buzima bwite, ndetse no gutera ubwoba abatanga amakuru no kubategeka kwitaba urukiko. Ibi bifite izihe ngaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru? Ingaruka ya mbere ni uko habaho gutinda kwa zimwe mu nkuru cyangwa ntizisohoke kubera ko nta makuru ahagije abazitara babona. Indi ngaruka ni uko bituma rubanda rugira ubwoba bwo kuvugana n'itangazamakuru, bityo amakuru amwe akabura, ubwo bwisanzure bukaba burapfukiranwe. Bituma kandi hari bamwe muri rubanda bumva ko gutanga amakuru ari ibintu badafitiye uburenganzira cyangwa se bidakunzwe na benshi. Iyo byagenze gutyo, uburenganzira bwo kumenya no gutanga amakuru ntibuba bwahungabanye ku munyamakuru gusa, ahubwo no kuri rubanda biba byagenze uko. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Rakoze Jeffrey Mutagoma ku kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru aje kudushikiriza. Abandi dushimiye ni mwebwe mwafasha akanya mukatwumviriza. Yakoze Fatuma Limasi Kalala niwe yegeranije amajwi, muhinga bw'ivyuma wundi bari kumwe yari Engineer Patrick Diane Nahazwe. Mwumva kuri micro kuzina rya bagenzi banje, ndabipfurize kubandanya muranirwa.